Muy buenos días, mwaramutse Reverendo Patricio Lara Revera y todos los Patricio que Rara están por Zoom. hamwe n'abari kuri Zoom bose Todas las mañanas me estaba muri diciendo iki que gitondo bariko barambwira por la ko mañana se mu reúnen gatondo así por bakoranira hamwe virtual nk'uko mu buryo y bw'amashusho colocan nuko algún tema y ven bashiremwo icigwa algún tema, runaka barabe icigwa colocan runaka mensajes referentes a bashiremwo ese tema. ubutumwa Bueno, bujanye estudiando lo que n'ico en esta cigwa mañana mwa de kano la gatondo ndibaza profecía, yuko bariko biga la parte ubuvugishwa 4, igice ca kane y es hermoso ver kandi ni cómo, vyiza kubona además ingene de ustedes, pues hanyuma mwebwe todos los creyentes en este abizera glorioso bose mensaje buno que hemos butumwa sido bwiza llamados a juntarnos en este bwaduhamagaye tiempo. buratwegeranya muri iki gihe Estamos kubona ingene sacando el tiempo los que turiko pueden, pues, turarondera umwanya están babishoboye retirados de sus trabajos ya, pues pueden hacerlo quizás más abamaze kuva ku buzi que aquellos que bwabo tienen bo compromiso bashobora con kubikora neza trabajo. kurusha Pero abagifatiriwe n'ubuzi lo ariko importante es que icingirakamaro saquen tiempo nuko y barondera están sacando umwanya tiempo para nuko bariko escudriñar, bararondera umwanya kugira ngo para bagenzure ver, kugira ngo conocer barabe las profecías que bamenye Dios ubuvugishwa tiene que Imana cumplir en nuestro tiempo. itegerezwa Nosotros gushitsa conocemos muri las iki que gihe ya cacu cumplió en twebwe tiempos pasados turazi ubwashikijwe bw'Imana yashikije mu y las bihe que cumplirá vyaheze en el futuro, hamwe n'ubwo Imana izoshitsa muri pero las que kazoza Él está cumpliendo en ariko el ubwo presente iriko irashitsa ubu nyene en nuestro medio. ibushikiriza hagati muri Es twebwe importante uno ni conocerla, ingirakamaro umuntu porque de eso kubimenya depende kuko ivyo nivyo recibir bizotuma las que vienen en el futuro. yakira n'ivyo Imana izoshitsa No muri nos basta kazoza conocer las del pasado, ntibiduhagije kumenya conocer las ivyo del muri las del kahise futuro y las del kumenya presente, n'ivyo muri no kazoza conocerlas. hanyuma ivy'ubu Porque ibiriko las que birabona están munsi ocurriendo en el presente ntitubimenye son las que kuko ibiriko birabona nos munsi muestran, nos nivyo enseñan bitwereka cómo bikatwigisha recibir las ingene del futuro. twozo kwakira Los ivyo muri escogidos de Dios siempre kazoza las van a abatorejwe recibir, n'Imana buri gihe quizás unos un poquito bazovyakira antes, kumbure otros bamwe después, banyarukije abandi hanyuma algunos pues bamwe le va a bamwe ser un poquito más difícil entrar o bizosa conocer n'ibibagora kwinjira canke por kumenya ciertas cosas, ibintu runaka pero el escogido ariko uwatoranijwe we sí va a entrar, sí va a recibir azokwinjira esa profecía, azokwakira ubwo esas buvugishwa promesas ayo por masezerano el tiempo en que está mu viviendo. gihe ariko arabamwo En estos días pues se ha estado muri ino hablando minsi twariko turavuga de el tema que hermano William ku siempre ha cigwa hablado mwe data William buri en gihe tiempos anteriores, yavuze refiriéndose mu a bihe vya momentos que kera ocurrieron en yerekeza tiempos pasados, ku bihe lo vyabaye cual mu va a bihe ser una vyaheze repetición en nuestro tiempo. arivyo bizokwisubiramwo muri iki Y gihe hemos cacu estado viendo por twamye los rero mensajes, twumva biciye mu butumwa tanto de la Biblia haba muri como los bibiliya mensajes del ndetse hermano no mu Branham, butumwa bwa como los mwedata mensajes del Branham no mu mensajero, butumwa bw'intumwa esas etapas que van a venir izi ntambuko zizoza a la iglesia novia del Señor. kwishengera umugeni ry'umwami Y kandi nos corresponde a cada uno de nosotros umwe pues wese estar muri twebwe preparado dukwiye kuba twiteguye para kugira que cuando llegue el momento nihagera igihe estemos listos. tuzobe twiteguye En ese mismo muri iki gitabo libro de nyene profecía, el c'ubuvugishwa 4, mu ca kane no ocuparle kugira mucho ngo tiempo, ahí en la sintwara página umwanya 41, munini aha ku rupapuro rwa 41 toda esa página runo completa, pero rupapuro para no rwose leerla, ariko ustedes kugira leen ngo los primeros dos senda párrafos, bisome mwebwe muy musome importante también, pero a ibice mitad bibiri dice gusa ahora, ni ivy'ingirakamaro página cane 41, hagati ahora haravuga mientras ngo Cristo está ku rupapuro llamando rwa a muchos 41 haravuga escogidos ngo de mu entre gihe los rero gentiles, Kristo akiriko arahamagara yegeranya la abatoranijwe bo apertura mu que habrá banyamahanga sobre la iglesia, sobre ugufyondwa la kuzoza iglesia novia, kwishengero todavía kwishengero no se ve, umugeni n'ubu ntikuboneka uko pero todo está gufyondwa siendo ariko preparado byose para esa biriko etapa. birategurwa ku bw'iyo ntambuko Dice, ahora mientras Cristo está aravuze llamando y ati mu juntando gihe a sus Kristo escogidos akiriko entre los arahamagara gentiles, yegeranya abatoranijwe bo mu es un tema que banyamahanga ha iki ni traído, cigwa vamos a cazanye decir, reka muchas tuvuge tuti diferencias entre cazanye los hermanos, itandukaniro rinini hagati muri bene data le ponen quizá color a baha ciertos irindi temas, bara kumbure ustedes ven ivyigwa que gastan runaka tanto el kandi tiempo mwebwe murabona yuko batakaza en umwanya debatir cosas mu que guharira mu bintu la persona no le, umuntu vamos a decir, no reka le tuvuge duti va umuntu ntabwo a hacer bien o mal si alguien bizomugirira no ikibi están canke todos ciza escogidos. nimba hari La canke hatari persona lo que tiene que estar abatoranijwe consciente es que umuntu es un ntazeza escogido, kumenya que fue yuko ari llamado uwatoranijwe y ko que está yahamagawe en la edad de la kandi piedra angular ko ari mu siendo gihe c'ibiriko preparado para la z'imfuruka ko ariko transformación. aritegurira Que falte o uguhindurwa no falte haba escogido, hasigaye ese canke es asunto hadasigaye de Dios. abatoranijwe ivyo ni ivy'Imana Ya uno acá umuntu ngaha va viendo por las agenda escrituras, va araraba akoresha conociendo ivyanditswe akagenda aramenya todo lo que el mensajero nos ha ido ibintu trayendo byose por medio intumwa de los yagiye mensajes iratuzanira nos biciye mu trajo butumwa ivyo y yatuzaniye vamos conociendo kandi en qué etapa tukagenda estamos. turamenya intambuko tugezemwo iyo ariyo Y que haya o no haya hoba hari todos canke adentro, hatari bose bakaba ya eso nosotros lo barinjiye hemos visto en el mensaje ivyo y twebwe ya nosotros twarabibonye mu sabemos butumwa la kandi contestación. ubu turamaze Pero kumenya para que uno se inyishu lo iyo pueda ariyo debatir.
ariko niki cyatuma umuntu aza guharira ibyiza nuko umuntu ivyo yovyihoza akareka kuguma asamazwa n'ivyo vyigwa nk'iki canke n'ibindi vyigwa baja mu gihe seki babandanya kudusamaza ivyo nta na kimwe bifasha babakozi b'Imana n'amashengero mu gukura k'umuntu gukura k'ubuzima bwacu muri bene data bo mu rushengero kugira ngo kuno kwambara umubiri kw'ijambo gukure ni igihe kiba gitakaye no kuvuga ntabwo ari igihe tuba dukoresheje neza ahubwo tuba dutaye umwanya ivyo nivyo abo bantu bakora baja guharira muri vyose batakaza umwanya ni vyiza reka tubandanye dusome hano icifuzo canje nuko twese twohindurwa imbere y'uko uwo mwanya ugera ariko uwutazoba yiteguye nuko azokenera uko gufyondwa nambara watoranijwe kugira ngo yihuza aje ku murongo w'ijambo ry'Imana ashobore guhindurwa muri uwo mwanya murabona yuko buri gihe abishiramwo byose abishira mu ijambo byose biri mu isanduku y'isezerano byose biri mu butumwa kandi nabavuze yuko ari ukwihuza n'ijambo ry'Imana aho hashobora kwinjira ivyigwa byinshi kuko arashobora kuzicigwa cuko tutarahuza muri ibi na biriya ati ntituragenzura ibi na biriya ntituratahura ibi na biriya kandi buri gihe biba muri kubu no kuvuga umuntu ntiyihuza n'ijambo umuntu yihuza n'ijambo mu gihe cubu umuntu ntiyihuza n'ijambo mu gihe caheze uwatoranijwe ategerezwa kwihuza n'ijambo muri iki gihe nyene abandanya avuga ngo ariko nditeze yuko mwese muzaba mwiteguye kugira ngo muhindurwe vuba bitari uko naho kugira ngo ntihagire n'umwe muri twebwe gufyondwa kuzosanga kiri mwono mu birupfa kugira ngo ntihagire n'umwe ugufyondwa kuzosanga akiri mwono mu birupfa ariko namba dutegerezwa kuzoba turi mwono mu birupfa ni ukuri tuzoba twiteguye gutanga ubuzima kubw'umwami Yesu Kristo tuzoba twiteguye gutanga ubuzima kubw'ukuza kwa mbere kwa Kristo no kuza kwa kabiri kwa Kristo ni ukuri nta kibazo na kimwe gihari kuri twebwe kiretse ko dutegerezwa gutunganya ibintu byose kandi ni ukuba twiteguye imbere ya Kristo twiteguriye ko guhindurwa yasezeraniye umwe wese muri twebwe ni ukuvuga ko ari inyungu yacu kuba twiteguye ibyaha byacu tukavyaturira Kristo tukavyoza mu maraso y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo imbere y'uko Kristo ava ku ntebe yo kutuvuganira mu ijuru kuko niyamara kuva ngaho ntazobakira amaraso kugira ngo twoze ibyaha byacu kubw'ivyo rero ubuzoguma ibyaha byo bitokeje Kristo akava ku ntebe yo kutuvuganira ku ntebe ya data hanyuma ntazoshobora koza ibyaha vyiwe uwanduye azoguma yanduye uwogejwe azoguma yogejwe kuko azoca ahindurwa kandi nta buryo na bumwe buhari bw'uko azoshobora gucumura kuko mubiri musha ntituzocumura n'igihe ico gihe kiregereje cane ico gihe co guhindurwa kandi nico gituma hazoshobora guca amasaha umunsi indwi ukwezi amezi umwaka muri uwo mwanya ariko ku Mana hasigaye akanya kagufi cyane gato cyane mbere niyumvira yuko twamaze gucererwa kwitegura ubuzima bwacu ngo tubutunganye byose tubitegure ihema twashobora kuvuga yuko ryo ryiteguye habura utuntu tumwe tumwe kandi utwo tuzogera dukora nk'uko William yambwiye ati rangiza ihema hanyuma ukomeze hanze murabona turangize hanze hanyuma turabe yuko Imana izotangura gushitsa ibintu bimwe bimwe ariko ihema ririteguye yambwiye ati ubandanye hanze ubanze imbere hanyuma hanze ukore byose hanyuma uje hanze ati urangize ibi hanyuma uje kuri ibi bishushanya nka biriya byahera ha cane buno butumwa bwose niho bwava ubwo mugeni kuhugwa kwa gatatu no ku mugeni ubwo ubw'inkumi z'ibijuje bwose bwava ngaha no kuvuga ngo igice cahera akabandanya no kubaheburayo nabo nyene bazobona ndetse no kubazimiye igice cyo hanze no kuvuga abo mwisi murabona uko niko yambwiye kuri irya nyubako yambwiye ati banzuheze imbere hanyuma uje hanze hanyuma namba hari ikintu kizoba gisigaye cyo gukorwa Imana izoba yamaze gutangura gukorera hariya ko kugaragara gukomeye cyane hanyuma
tuzoca tubikora turi mu mubiri mushasha niho tuzorangiza utwo tuntu twose. Yego turazi yuko ingoro ya Salomo hamwe n'ihema rya Mose turazi yuko zujujwe mu tuntu twose. Turafise akakorero kariya, hanyuma inkingi y'umuriro yaciye imanuka, ariko ntituzi ingene bizogenda muri iki gihe. Icingira akamaro no kubandanya dukora kugeza dusozereye ico gikorwa. Kubw'ivyo rero turabona iki kimenyetso gikomeye cyane nk'uko cabaye hariya mu gihe ca Nowa. Kiriya kimenyetso c'ubwato cabaye ikimenyetso ku isi, nk'uko na William yatubwiye ngo ikimenyetso c'isi ni rihema rinini Karpa Cathedral, kandi ryarubatswe. Ni ukuvuga yuko ibintu byose vyagiye birashitswa, kandi byose biriko biraja ku rutonde, ivyo byose kugira ngo hashitswe ivy'Imana izokora. Kandi dutegerezwa gutangurira ahera ha cane ku batoranijwe bo mu gihe cy'uburuka bizivuruka. Nitwe dutegerezwa gutangura kwitegura, tukitegura nk'uko yabivuze araciye igihe ati mwe mwiteguriye ukugenderwa kw'abamarayika, kuko umuntu adashize ayo makenga mu bantu hanyuma ntabashiremwo ico cipfuzo co gukosora, ico cipfuzo co kugira ubwoba, ico cipfuzo c'uko hari ikintu gikomeye cyane kigiye kuba, nubwo benshi twese turabizi, ariko umuntu ategerezwa kuba yiteguriye kugendererwa, akitegura, nuko tukigira gukora ibindi bintu bizoduca hejuru. Uko kugaragara gukomeye cyane Imana izokora kuzoduca hejuru, hanyuma bazotangura ngo murabe ibi n'ibi n'ibiri, ariko we ntiwari uzi yuko hazoba kuzamurwa. Byose byabaye mu buryo bwihuse, bizoba mu gahe kagufi cyane. Ico gituma nshimira Imana ku bwamwe mwese no kozibana bose mwese. Ndabashimira Imana ku bwa kino gihe twahawe kugira ngo twitegure. Iyo aza gushitsa byose igihe yagenda, aho yasabye uwundi mwanya kuko abantu batari biteguye, no kuvuga ngo yasabye umwanya wiwe ndetse awusabira n'abantu, kuko nubwo we yagiye n'ubu ico gihe c'ubuntu yaragisabye, kandi abantu ntibigeze babitahura. Yasabye umwanya ku bwacu mu kuwisabira, ariko we yategerezwa kugenda kugira ngo ashitse isaha y'ukuza kwiwe, aho yakwije neza neza isaha y'ukuza kwiwe ni imyaka 41 n'amezi 8. Hanyuma ibyo tuzobishira mu nyigisho runaka kugira ngo murabe ingene yashikije neza neza isaha y'ukuza kwiwe. Isaha y'ukuza kwiwe yarabivuze mu butumwa ati Yesu yakwije imyaka 33 y'isaha y'ukuza kwiwe, ariko muri iki gihe yaravuze ngo ntituzi namba ari igice cy'isaha y'ukuza kwiwe canke isaha yose. Yakoresheje isaha yose, yakoresheje imyaka 41 n'amezi 8. Wewe yarabyanditse hariya aho igihe yagenda hatereza kuba ari neza neza kuri iryo tariki. Nakuvuga yuko we muri kijya gihe igihe yasaba ubundi mwanya niho yatereza kugenda hariya tariki 14 zo kwa gatandatu. Yasabye ubundi mwanya ku bantu, kandi no mwanya wo kugira ngo twitegure, kugira ngo tube twiteguye nk'uko ngaho yabivuga yuko twebwe ico twokora. William yavuze yuko ari kuba twiteguye nk'uko yabivuze ngaho, kiretse ko dutegerezwa gutunganya ibintu byose, kandi ni ukuba twiteguye imbere ya Kristo kubwo guhindurwa. Murabona, dutegerezwa kuba twiteguye. Ibyo nibyo yatubwiye ko twokora, no kwitegura tugasubira mu butumwa. Izo nizo zabaye impanuro nyamukuru yatanze kuri twese. Muri izo mpanuro hariho nyinshi yansigiye, kumbure nzogenda ndabibabwira buke buke uko bizogenda birashitswa, hanyuma tugiye turabona ivyo ari byo. Ntabwo tuzopfuka ku rwego gatatu ibintu nk'ivyo, mu gihe na Branham abwiwe marayika yamubwiye ati ibyo ntuzobivuga ko n'ikintu na kimwe, kubera ko boce batangura kwigana. Babikoze intumwe igihari, mwiyumvira ubuho idahari. Ntibigeze bagira ukubaha kw'ivy'Imana yasize hamwe n'uburongozi Imana yasize, borushiriza kutubaha cyane mu gihe intumwa ubuho yagiye. Ni ukuvuga yuko mu gihe umuntu acicecejwe banegura canke batanegura, Imana buri gihe izoshitsa igikorwa cayo. Imana buri gihe izoshitsa umugambi wayo. Ivyo ni vy'Imana hamwe nabo, kandi twebwe ico twotereza gukora no kuba twiteguye. Tukaba twiteguye twebwe nk'abakozi b'Imana ndetse n'amashengero, tukaba twiteguye gutanga buno bumenyi bwose, tugahangana no kukuri yuko
yuko batari uburofa, ibi si ibintu vyoba ngaha nariya ati uguhinduka kuraje jo umuzuko ati ndagiye, ivyo ntivyoroshe. Dutereza gupimwa bikagaragara by'ukuri yuko twiteguriye kukuragwa mu mwuzuro, kandi ni gute tuzoza kurondera abantu bo hanze canke kurondera guhamagara abantu bo hanze mu gihe mu rugo iwacu natwe harimwo akajagari, hakaba hari amatati no kutumvikana. Mbega ivyo ntivyabaye ku munsi wa Pentekote hariya? Vyagenze gute imbere yo kuvuga ubutumwa Petero? Bari mu cumba co hejuru bariko barahuza ubwa mbere. Ntibagiye mwiyumvire namwe, iyo Petero aza guhagarara hariya imbere yari ryasinzi ry'abantu ari kumwe n'intumwa hamwe n'abajejana 200 harimwo nabo bose, bagahagarara ngaho imbere bagaharira. Toyo hagarikanije mbanza kuvuga, hanyuma je mvuga ubwa ko Petero ivyo ntavyeraze. Ivyo vyari kuboneka nabi, mbere bari guca banigira, bari kubatera ibitugu bakavuga ati murabe abo bariko baravuga yuko Yesu ari urukundo, ko yazanye ibi, ko yazanye na biriya, ko yazanye n'amasezerano. Vyiza kuko ubwo nibwo butumwa Petero yariko aravuga ngaho, kandi ivyo byose ariko bo bariko baraharira. No kuvuga yuko bwa mbere bo babitunganije, baratunganya ibintu. Mpwemu yararindiriye kugira ngo aze kuri bo muri urya mushuzo, yararindiriye nk'uko nabisovye haraciye igihe gito, ko yararindiriye yuko bahuza izina, ugushigwaho kw'ibintu byose bakabishira mu rutonde, byose bakabitunganya kugira ngo baheze bagende bavuga ubutumwa hanze ivyo bari bahawe n'umwami. Ariko bafise ububasha bw'Imana, no kuvuga ngo mpwemu yera ari muri bo, ntibari kugenda imbere yo gutunganya ibintu ngo baje kurondera abantu mu gihe hari hakiri amatati muri bo batari bwahuze. Kandi hari abantu bavuga bati oya ivyo ni hanyuma igihe tuzoba twahinduwe niho tuzoheza tugahuza. Ivyo suko bimeze, dutegerezwa guhuriza ngaho bwa mbere. Ico nico gipimo, kimwe mu bipimo batereza gucamwo abakozi b'Imana hamwe n'ihanga ry'Imana. Dutegerezwa guhuza imbere y'igihe, kuko bitagenze uko ntivyokoroha. Dutegerezwa guhuza kugira ngo hanyuma rero haze iyo yindi ntambuko. Mwiyumvire ko w'Imana igihe twavuga yuko kuri izi ntambuko zigiye kuza, kandi naravuze yuko bishoboka yuko hashobora kuba hariko haraba ivya Ananiya na Safira, kugira ngo hanyuma Imana ize mu yindi ntambuko y'umugambi w'Imana. Murabona ni intambuko z'Imana ziriko ziraba kugira ngo Imana iheze ishobore kuza ikore. Yo irindiriye twebwe, yo buri gihe yamye irindiriye abantu. Mbega hariya ntiyarindiriye ubwoko bw'Aburayo kugeza igihe basaba bagatakamba bakinjira mu matsiko kugira ngo Imana ibarungikire umurokozi. Imana yari yabitunganije, yari yabiteguye. Yavuze yuko yashobora kubategura mu minota 5 niko Branham yavuze kugira ngo ibarokora, ariko oya, bategereza guhaguruka bakagwanya ivyiyumviro, bagatahura, bakamenya neza yuko arabaja. Nubwo bari baguye neza hariya, bari bafise ibitunguro, bari bafise ibintu byinshi, barajya neza, nibyo barabagaburira neza, ariko bari abaja. Murabona, natwe tutarahagurukira bino vyiyumviro ngo tubigwanye, duhagurukira ijambo, twitegereza ijambo, dukangukira ukuri turiko turabamwe muri iki gihe, abantu bazobananya baguye neza mu minsi yabo, bakora ibintu byabo nk'uku, ariko ntibazoba biteguye abo bantu kugira ngo baronke ukuragwa mu mwuzuro. Ubutumwa bwitwa ngo ku nkombe ya Yorodani, aho yarabivuze ati wewe namba usiba kuw'Imana ukagendo kubera ko wafatiriwe mu bintu ibi na bibiriya canke kurikorera ibintu na biriya, avuga ibintu nk'ivyo. Yavuze ngo reka ndababwira ikintu kimwe, wewe nturi gufata nkama ugendwa kwawe. Nuko yabivuze mu birabe biri ku nkombe ya Yorodani. No kuvuga yuko turi mu gihe gikomeye cyane, igihe ubwo umwe wese nk'abakozi b'Imana na bene data twari dukwiye gufata nkama ino ntambuko Imana yadusigiye, kuko ntizokwiyongera, ntizogaruka ngo yisubiremo. Intambuko iragenda igahera, Imana ikugara, kandi nta numwe yugurura. Yuguruye naho nta numwe yugara. No kuvuga yuko ariyo ivise buri rufunguruzo rwa buri rembo, kandi irazi igihe yugarira n'igihe yugururira. Nico gituma dutegerezwa gukoresha neza kino gihe Imana yadusigiye.
nuko tukabwira abantu izi ntambuko zose ziriko ziraba hamwe n'izizoza kugira ngo hanyuma ntibaze badutunga agatoke nk'abakozi b'Imana, ntibaze badutunga agatoke batubwira bati nta na kimwe wabwiye, ati ntiwankebuye nk'urongoye ishengero nk'umupasiteri, ntiwankebuye ntiwambwiye. Nico gituma buri gihe namye ndababwira narabibabwiye, kandi ntimuze mungere kumbwira muti Benje nta na kimwe avuga, ati Revera Jose Benhamine Perez nta na kimwe atubwira, kandi wafise izo mpanuro ndiko ndazibabwira, ariko ntimuriko murabiha agaciro. Si bose, ariko hariho bamwe batakaza umwanya mu gukora ibindi bintu canke guharira bakwegana. Ni igihe cyo kwitegura, ni igihe cyo guhuza, ni igihe aho urukundo rw'Imana rutereza kugaragara muri twebwe, kuko urukundo nibwo rukoraniyemwo ubundi buranga bwose, kandi nibwo ruzotuma muri urwo rukundo niho tuzoronkera intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana. Nico gituma buri gihe namye nshimangira kugeza ubwo hazogera igihe ntazokongera kubivuga, kuko ntibizoba bigikenewe, ariko buri gihe namye mvuga ati kino gihe Mpwemu Yera niwe ariko arakorera hagati mu ishengero, ategura ishengero kugira ngo rironke uno mubiri uhawe ubwiza, uno mubiri uhoraho. Hatabaye ubufasha bwa Mpwemu Yera nta muntu n'umwe yoshobora kuronka rino sezerano buno buvugishwa bwavuzwe hariya na Mutagatifu Pawulo mu Bikorinto, mu Bitesalonike, hamwe no mu butumwa bwa Mudata Branham cane cane ahavuga ku guhindurwa, ahavuga ku kunyakugwa, ahatubwira kuri ubu buvugishwa. Mpwemu Yera niwe ariko aradufasha muri kino gihe kugira ngo turonka n'amasezerano. Nico gituma jewe nshimira Imana cane ko byose yagiye irabishitsa nk'uko yabivuze, kandi buri gihe Imana ikora ikoreye mu biremwa abantu. Yo ntishobora guhindura uburyo bwayo, yo ntishobora guhindura uburyo yamye ikoramwo mu bihe vyaheze, kandi ntidukwiye kuvuga duti oya no kubera ko vyaheze Imana yarahejeje igihe cayo kandi ntizokongera gukora. Okay, wicare rero urindire ko abantu bitegura kugira ngo hanyuma ibandanye ikora. Oya, Imana ni Imana, igihe cose biriko irakora ikintu vyose yarabitegekanije. Nico gituma tuzi ko yazanye ino ntumwa ya nyuma y'ikiringo ifise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami muvugishwa, ari we ashikirizwamwo kuza ku mwami muri William Santiago. Turazi kandi turatahura ko ariyo ntumwa ya nyuma. Imana nta yindi ntumwa izorungika ku isi. Turazi yuko aribwo butumwa bumwe rudende, nibwo butumwa Imana yarungitse ku isi, nta bundi buzoza. Ariko mwibuke ko buri gihe Imana itegerezwa kugira umurongozi, itegerezwa kugira umuntu yikorera rino sanduka ryo jambo akarijana, ariko umwe n'abakozi b'Imana bakarijana imbere. Kandi ngaho turiko turavuga yuko hazoza uwundi, ko hazohaguruka uwundi. Oya, ni Mpwemu Yera niwe ariko arakora muri wowe nanje, kandi ivyo nivyo abantu kumbure bibatsitaza, bisanga bacerewe bagasigara inyuma. Hariho reka ndabe namba ndabibona hano, ariko umuntu abandanyije avuga, umuntu akabandanya aganira. Reka ndabe namba biri mu butumwa tuzobishira mu nyigisho zo kuw'Imana. Unyihanganira Patricio namba nagutwaye umwanya na bene data, ariko umuntu abandanije kuvuga ntabwo yoheza, kuko twoshobora kumara igihe cose c'ubuzima mwene mibiri igihe dusigaje tuvuga ku butumwa, kandi ntitwoheza. Turasigaje ikimpumbi hamwe n'ibihe bidashira ngaha. Reka ndabe namba hano hantu ndahatora mu buryo bwihuse. Ngaha ahavuga atariko ivyo nyene ahana mu butumwa bwitwa ngo irindi yinga, ariko ibi nivyo vyavuzwe n'integuza kuza kwa kabiri. Kubw'ivyo rero ni ibintu ubwa mbere reka aravuga yuko Yohana yavuze ati wakwiye gukura nanje nkacishwa bugufi, avuga kuri Yesu. Ariko rero yaravuze yuko ivyo nyene ari vyo nteguza yo kuza kwa kabiri yavuze. Kubw'ivyo rero ni ibintu birimwe inyigisho kuri twebwe kugira ngo tumenye ico twokora muri buri gihe, kandi iyo hatanguye igihe
igihe hagahera igihe kugira ngo umuntu amenye icyo gukora kugira ngo ntasigare inyuma ntaceregwe umuntu ngo abe ariko aratakaza umwanya kandi yari gushobora kuwukoresha neza. Murabona uko niko biba muri buri ntambuko, muri buri gihe abantu baja kuraba ibindi bintu kumbure bakaraba umubiri w'inyama canke bakaraba imibiri y'inyama, abakozi b'Imana bakaraba aho bagatsitara rero ku kuntu Imana izoba iriko irakora muri iki gihe kugira ibandanye ubutumwa ijambo kugeza ishikanya abantu mu gihugu c'isezerano mu mubiri musha. Ni ukuvuga yuko dutegereza kuba abatoranijwe, abantu batahura, abantu b'abanyakuri, tukamenya yuko Imana muri buri gihe yamye ikoresha uretse intumwa, buri gihe yakoresheje ibiremwa abantu kugira ngo ishobore gushitsa umugambi wayo, ubuvugishwa bwo mu gihe umuntu ababayemwo. Imana iriko iradufasha, twebwe ntituri twenyene, twebwe turamufise, kandi intumwa hamwe n'ubutumwa nico kimwe. Ivyo narabisubiyemwo inshuro nyinshi. Igihe azogaruka yaravuze ngo hariya niho muzombonera, kandi ati nzoba ndi hariya, yambwiye ati nzoba ndi kumwe hariya n'abamarayika ndwi. Ni ukuvuga yuko hajya hazoba hari abamarayika 8. Niyagaruka yiteza arindiriye yuko azosanga twiteguye. Aho yarabivuze, nibyo nabasomeye mwebwe muriko murabyiga. Ubutiteguye nuko nazokenera uko gufyondwa, kandi twese namba tuzocamwo gufyondwa tuzogucamwo. Niko yavuze ngaho. Murabona yuko hari ihangiro ryo gufyondwa. Ntiharakeneye gufyondwa iyo aba bantu bafise amatsiko barinjiye mu gutakamba, kandi ibyo nivyo abantu muri iki gihe bategerezwa gushikako, bakagira ayo matsiko bakijira mu gutakamba kugira ngo Imana ize ivuga iti ubure niyo saha yo kubajana mu mazimano yo kubw'umwagazo w'intama, ati niyo saha yuko ndabakura muri ino si, kuko bitagenze uko iyo misi yo bagora. Uko niko byabaye mwakijya gihe ubwo Hitler yahakwa kubica. Iyo misi itagabanywa, Hitler hamwe n'abajya abantu baba barazimanganije ku isi ubwoko bw'Abaheburayo. No muri iki gihe imisi itagabanijwe, nuko rero abatoranijwe nabo nyene boho nariko ku bwa twebwe Imana izodukura hano, kandi ivyo bihano ntibizodukorako, ivyo bigiye kuza byose byarateguwe, haba ishengero ndetse n'isi. Murashobora kuraba hariya Burusiya ingene burya bwami bwo mu buraruko bumeze, aribwo buzosambagura Vatikano, buzosambagura Leta Zunze Ubumwe, buzosambagura ibihugu byinshi. Aho murabona bariko baraterana agatugu mu by'ukuri kubera ko amahera yakorotse, kandi ibyo byose ni intango, byose biriko biratunganywa kubw'intambara ya gatatu y'isi. Ariko twebwe ntituraje ushinga n'amabombe atomike. Ari ahantu yavuze, reka ndabe namba no hatora hano, yaravuze ngo bombe atomike kuri twebwe n'ijambo. Niko we yavuze. Hanyuma tuzoharondera kugira ngo tuhasome umunsi umwe muri zimwe mu nyigisho tuze tuhasome. Niyo bombe atomike kuri twebwe. Iryo jambo rero twebwe, iryo jambo riri hagati muri twebwe, iryo jambo rituma haba muri twebwe. Kuri iryo jambo niryo rituma haba uguhindurwa kwacu. Ni byiza wakoze Patrice yo kubwira ihigwe wampaye ryo kubaramutsa muri zintasho hamwe na bene data bose bakoraniye hamwe muri iki gitondo cy'uyu munsi kwa gatatu itariki 13 z'ukwa kane muri no mwaka wa 2022 muri iki kiyaga gitoya, kuko ntabwo nariko navuga ubutumwa. Oya, bavuga yuko nariko navuga ubutumwa. Oya, ahubwo twariko turayaga muri kuno kunga ubumwe kw'abakozi b'Imana, aribyo buri gihe twipfuza ko ikiyago coba ikiyago c'ukuri, ko coba ikiyago kirimwo ukuri, tukavugisha ukuri, kandi muri ico kiyago ntiyigere haba kudatahura ibintu kumwe, kuko Imana iraba icipfuzo c'imitima yacu. Hanyuma rero ntibazoze ngo bavuge bati ntavyo narinzi. Ibyiza nuko umuntu yoceceka, bariya bahaguruka bagafata ubutumwa kugira ngo bagire ibintu byo gucanishamwe abantu. Ivyo ibyiza nuko bo kwihana hakiri kare
porque será kuko contado bazoharugwa como una blasfemia bizoharugwa contra nk'ukurogota el Espíritu Santo. kurogota kuri mpwemu yera Y eso no le será perdonado. kandi ibyo ntibazobiharigwa En este siglo ni haba en muri el iki siglo gihe dice no mu eso. kizoza niko Yesu yavuze O sea que la ni cosa ukuvuga cada vez se yuko pone más. ibintu buri gihe biguma bigenda bikomera cyane. Bueno, Dios les bendiga, Ni Dios les byiza Imana guarde. ibahezagire, Imana Y ibarinde con esta misma sinceridad kandi que les he hablado, mwuko ukuri nyene nabaganirije mwo namwe mubandanye imbere para mubikora que sea Dios kugira ngo azoba ari Imana hablando a nuestra mente, a nuestro iganiriza ivyiyumviro vyacu imitima corazón. yacu. Hermano William lo escribió Mwidata en el Branham libro de los William yavyanditse ku ruhande mu gitabo c'impatanijwe ingene Imana Dice yamuganiriza, como un pensamiento. yavuze ngo Imana yamuganiriza nk'iciyumviro. Si lo consigo, Reka ndabe namba nobitora nihuse en hano, el primer seis, ndibaza yuko biri mu kimatanire ca mbere, cómo le viene a él, ingene we cómo le viene a él ingene we la revelación. uguhishurirwa Así kwamuza ko ibintu nk'ivyo niko yavuze. dice. Ni Ahí vyiza. tomaría tiempo Aha buscarlo, byo pero dutwara también umwanya turiko turabirondera, esa ariko otra kandi partecita está bien hermosa, n'aka donde kandi dice que gace Dios- ni keza cyane aho avuga yuko aparecía Imana y yamwiyereka nk'iciyumviro. Ni vyiza. Dios les bendiga, Dios Imana les ibahezagire, guarde, Imana Dios les ibarinde ayude. kandi ibandanye kudufasha A todos, porque el twese, deseo de kuko todos icifuzo nosotros ca twebwe twese estar listos, no estar kuba preparados twiteguye, para no que kuba cuando twiteguye llegue kugira ya ngo de lleno, nihamara se gushika abra por umwuzuro, completo esa etapa hakuguruka mu mwuzuro ino ntamboko ari byo bizokora a la Virgen de Fatua, ku y a- nkomezi al pueblo ibijuju hebreo, ku y a bwoko los bw'Eburayo pueblos hamwe no perdidos, kubazimiye, la novia del Señor, umugeni we la w'umwami, umugeni w'umwami Escogida de shengero, Dios, abatorejwe los que van a ser n'Imana, adoptados abazozamurwa, preparados y tuzobe estemos listos. twiteguye. Este tiempito de ahora, Kano gahe kagufi para kubu nosotros. n'akacu, este tiempito de la aka tercera gahe etapa es k'urwego para rwa la gatatu novia. n'ak'umugeni. Y el hermano Kandi Branham lo Mwidata leemos Branham muchas veces, yarabisomye inshuro nyinshi, donde dice allí, aho avuga ngaho que dice ko aho yavuze en la página 10, ni ku rupapuro rw'icumi, en la página ku rupapuro párrafo 10, agace k'icumi. a ver si por aquí lo consigo, Reka ndabe namba ako gace niho kabona hano, párrafo 10, 57 agace del ka libro 57 mu gitabo c'imirongo, dice, vigile la yavuze tercera ngo etapa, mugabe entonces, urwego rwa gatatu rero. será Urabona absolutamente para los totalmente kuzoba ari perdidos, uko pero será para abazimiye la mu novia, mwuzuro, la ariko iglesia. kuzoba ari uko umugeni n'ishengero. Murabona Es para la novia. ni uko Y si es umugeni, para la novia, kandi namba ari uko umugeni, tenemos que ver dutegerezwa rero ajá, kuraba, cuándo va a ser para tukitegura, tukaraba igihe twebwe bizotuberako. Twebwe ntibizotubako ku iherezo, kuko ku iherezo n'ibitangaza, kandi twebwe ntidukeneye ibitangaza kugira ngo twizere, ariko biterezwa kuba mu ntango, aho hera hacane ngaho muri icyo cyumba cyo hejuru, nk'uko bari hariya ku munsi wa Pentekote. Murabona ubwa mbere Imana ikora biciye mu batoranijwe mu mugeni wiwe, kugira ngo hanyuma umugisha ukwiragire kuri bamwe bamwe, ibihano ku bandi, kuko kubazimiye azoba ari kubabwira ubutumwa yuko atamahirwe bagifise. Ariko ubu turi mu rwego rwa gatatu, turiko turagukoresha kuko ni intambuko y'umugeni y'abatoranijwe. Nico gituma dutegerezwa kuba muri uku rwego rwa gatatu, nk'uko yambwira ngaho ati Benji, muri uku rwego rwa gatatu. Murabona ntiyavuga ngo igihe kuzoza, oya yavuga ngo muri uku rwego rwa gatatu. Imana ibahezagira canke ibintu nk'ivyo gukoresha ibintu nk'ivyo nivyo yavuga. Murabona ni ukuvuga yuko turi mu rwego rwa gatatu twitegura, umugeni ariko aritegura, yitegurira uku kugaragara k'ubwiza kw'abana b'Imana muri iki gihe, hamwe n'iri sezerano buvugishwa bw'uko abapfuye bizera Kristo bazozuka, hanyuma natwe tubabonye tugaca duhindurwa. Ubuvugishwa butegerezwa kuba buriko burashitswa, hamwe n'ubuzoshitswa mu gihe cacu. Imana ibahezagire, Imana ibarinde mwese.